nivyo ivyuma birahera naho gitokononekara kirakora kigasaza ni kuvuga wumvise ko turinda gucapa naho tutirirwa turaza mezire z'imashini yawe zose tuba tuzifise nyambo tubwiye ati niki cashaje naho kuca tugikora dushika duterekamo ikindi imashini zacu zitandukaniye ko ni imashini z'abandi bahinga bakorera ngaha twebwe imashini yiwacu ushaka kurayitwara ku mapièce Mazina nitwa Diomede Nihorimbere nkaba ari je dongoye i Societe Development and Technology de Techno mfunyafunyo. Bon ubwa mbere hariho novuga ngo impamvu zibiri canke zitatu zikunda gushika ugasanga iyi mashini ivuye hanze ishitsi ino ntikore. Ubwa mbere urashobora gusanga nk'umuguzi iyo yakomanze imashini kubera atabuhinga bwo kumenya ama mashine siritu nk'ikintu agiye kuyikoresha ugasanga ntavyasobanukiwe neza arashobora gutora imashini bakamuha siritu urabona twe mu kugura mashine abarundi dusumira mu Bushinwa rero bagaca bamuha imashini ayishikanye agaca asanga ntirikiramuha nibihuye nivyo akeneye ubwo n'uburyo bwa mbere hanyuma uburyo bwa kabiri urashobora gusanga imashini ivuye hanze muri transport ikagira amasekuse ugasanga hari vyononekaye urumva ubwo n'uburyo bugira kabiri hanyuma uburyo bugira gatatu urashobora gusanga imashini yayishikanye hari gitanguye gukora ivyuma ugaca asanga biravunitse rero twebwe tuca twintervena cane kuri uwo muce wa mbere iyo umuntu yaguze imashini agaca yishikana agasanga ntinamuhaye n'ibihuriranye nivyo yarakeneye twebwe rero twifashishije bwa mbere ubumenyi dusanganywe muri surtout mu procédé industriel burya hari igihe umuntu akubwira ngo ushaka gukora iki twe utubariye tuca dutera tumenya ati wowe ukeneye imashini zizi na ziriya rero niyo umuntu aduhamagaye avuze n'iki mashini ikora twe duca dutera tumenya iyi mashini ikora uku bigenda uku rero bigaca bitworohera kugira ngo dushobore hari nk'icuma kugira ngo swata arico dushobora kubaza nk'ubundi buryo canke kugigabanya imivuduko kugira ivyo vyose turavyiga hanyuma tugashobora guhereza umuntu imashini imeze neza kandi ikora kandi yaje ifise ubwo bupfu ego ivyo turabikoramo cane turamaze gufasha mbere no gwaruka rushika rutanu ego hari n'izindi mashine mbere usanga umuntu yazanye nk'uruganda arushikanye agasanga nta muntu afise bo kugira ngo amufashe kugira ngo arutonde katangure guproduce ivyo vyose aya ma service turayakora kugira ngo umuntu ya mashine we wayazanye mbere hari n'ikibura kubera urumva dufise bwa bumenyi muri procédé industriel hari n'ikibura nta kibazo tugira turagikora tugashira muri ya ligne de production ibintu bikagenda neza kubera twe dusanzwe urumva turabahinga iyo icuma kiba kibura umuntu araraba ati iki ni icuma swata gikozwe muri acier gikozwe muri fonte gikozwe muri aluminium ivyo bwo bumenyi turabusanganywe ni nubwo twarahuye mbere kwishure ivyo baravyigisha rero hari ha mashine bita les machines outils izo machines outils mu kirundi sinzi iryo zina riragoye izo machines outils rero iyo icuma wakibonye tukibonye umuntu acha yiyumvira ati ko kimeze uku iki gishobora gukorwa n'iyi mashine aha mu Burundi bon zirahari na hatari nyinshi nahari za kera zirahari nk'amaturu nka frezeze zirahari ivyo vyuma rero nivyo bidufasha kugira ngo ca cuma tugihe ama dimension ni foroma kiba gikenewe kugira ngo kiba gikenewe kugira ngo gishobore kwinjira hahandi cyaye kugira ngo gishobore kuja mu kibanza cyagenewe ego ivyo vyuma birahari naho twebwe tutarashobora kubizana ngaha ku rugandi wacu ego birahari cyane atubariye ati burya jewe iyi mashini nari nayiguze kugira ngo ikore ibi
twebwe muri bwa buhinga rero dusanganywe bwa mu procede y'ukuntu ibintu bimwe bimwe bikorwa na mashine biba bikenewe cha tubona iyi mashine rero ibuze iki canke iki iyi mashine naho wayiguze naho wabibonye kuko abantu benshi bagura ibintu babibonye ku mantuze yaranayizi imbuga wanero internet arashobora kuyibona ugasanga ntiyitegereje neza cyangwa ugasanga ni mashine kugira ngo ikore irakeneye kandi kantu kayifasha rero twebwe kubera ubwo buhinga tuba tubusanganye bwo kumenya ati iki kugira uronkereze iritizi ni makaba hakoze imashini ni rero ari nk'ikibura rero kuri yo tuca tugikora ari kitakozwe neza tuca tugikosora hanyuma tuca dutanga imashini neza neza iyo ukeneye nk'ibintu by'ivyuma cyane cyane kugira ngo ukenere ivyuma si icumu bukeneye ahubwo hari ikintu ushaka guhingura iyi resultat rero kugira uyironke hariho ama etape ugenda uracako rero twe iyo tubari ati nzoronka resultat zimeze uko muri iki aho rero twe tusha tugufasha twabara ati burya okay ibi bivaha bigakurikirana uku aho urumva tuba tuvuga iyi ni mashini iyi nk'akarorero hariho nk'igihe umuntu asaba proforma mu Bushinwa yumvise ngo shaka gukora iki twebwe nk'abahinga yidushikaniye umuntu kamaza none nkaha haraho usanga hariho ngo tapirura ngo izodugi mene ngaha mu wasanga iyo tapirura isuka mu mashini cikora ivyo mu gihe naho bizoba byuzuye imashini gahagara bizoca bija hehe urumva bizoca bisaba yuko bagenda gusambura imashini bayore urumva hategezwa ko bahari hahantu ivyo bintu bishikira hanyuma mu kugurura bukebuke bikaza biraja mu mashini kugira ngo habaye ikibazo ibintu ntibigende kuguma mu ntuze mu mashini byorohe yuko haba hari ahantu ivyo bintu bitegezwa kuguma bigenda uko nyene rero ugasanga umuntu bamuhaye iyo proforma akayibona ngo ni sawa oro ntikwiye rero twebwe urumva turafasha rero muri ubwo buryo kuko urumva tubifisemo ubumenyi vraiment buhagije kugira ngo umuntu hamwe agize commande abarisubira ati aha ligne de production yanje irakwije nk'abantu bashaka gushinga amahinguriro hari gihe umuntu abona ngo ashobora kuraba ikintu ngo nakibonye icambere vraiment no hanura abantu bashaka gushinga amahinguriro ukwegera inzobere nabo bashobora kuba twebwe ushobora gusanga hari nabandi icambere no kwegera inzobere hanyuma bakuguruka bakavuga ati burya rero je nshaka gukora iki kuko icyo ushaka gukora nico gitanga ama mashine ugomba gukomanda rero mu gihe umuntu atavuze neza ati burya nshaka gukora iki urumva uco komanda ibintu bitari byo ushaka gukoresha ibintu bitari byo kuko hari nabandi bafundi bagenzi bacu bakunda guhura n'izo ngorane nk'umuntu akaza akahubwira twe ni ikibazo shigeze kudushikira umuntu yavuze ngo nshaka mure mugabo ntiyavuga neza yuko akeneye ifu nkijya yifari ugaca umuhereza mure hanyuma wayimuhaye ngoja ngo sinshaka urumva ibibazo bicabira exactement rero urumva abantu bashaka gushinga ingande bwa mbere nukuguruka akamenya ico akeneye ego bagatomora neza burya nkeneye iki hanyuma rero kugira ngo inzobere muri byo by'ivyuma bashobore kubafasha kuko kudatomora neza ikintu ushaka gushikako result tugoma nivyo byica ibintu cyane gose.